Mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'aho atumbereye. Ndabahaye ikaze kuri uno musi muri kino kiganiro turimwo, ariko kandi mumbabarire siho nahora, sinahora hafi. Murabona yuko hari haheze imisi ntariko ndabaha bishasha, ntariko ndabaha ibitandukanye. Sinahora hafi ariko nagarutse kumwe namwe kandi nazanye ibikomeye, nahora kubirondera. Rero nabizanye mubane nanje muri kino kiganiro c'uno musi. Ndabaye ikaze rero kuri ino shene yanje Apple Business. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye. Karibu rero cane dusangire ikiyago c'uno musi, kirakomeye ndazi muzakunkira vyinshi. Ndabahaye ikaze. Mu kiyago c'uno musi ngiye kubayagira ibintu bine bizokwereka yuko umuntu afise indero. Hari igihe bishika umuntu akibaza ati mbega burya kugira umuntu abone ko naka afise indero ubirabira kuki? Hari ibintu vyinshi vyerekana ko umuntu afise indero canke atayifise. Nahisemwo bine kubibabwira ariko si bine gusa, namwe muzi vyinshi kunsumvya, hariho ivyo muzi murashobora kuvyongeramwo, ariko je nahisemwo ibintu bine. Je vais vous présenter 4 caractéristiques d'une personne bien éduquée. Ikintu ca mbere kizokwereka yuko umuntu indero atayafise, la politesse. La politesse no kuvuga mbega umuntu aramutsa gute abandi, mbega umuntu iyo muhuye irya mbere ya agomba kubaza ikintu, hari umuntu uja wumva gushikira ukaja wumva ngo ndangize ija kuri aeroport, nta naho kuramutsa, nta niki, ngo mbega ngo mfashe ibi n'ibi n'ibi, nta kubariye na kimwe ntuzi, nta nazi yuko wenda nyamurage ko ushobora kumwishura, ariko ugasanga uwo muntu ntazi gushikira umuntu amuramutsa avuga ati bonjour, mwaramutse, mwofashe uku n'uku n'uku n'uku, ugasanga umuntu avyo yishoboreye. Rero uwo muntu atakoresha politesse, uwo muntu atazi kugerageza kubaza ikintu mu rufasoni, kugerageza gutanga ikintu kanaka mu rufasoni, canke wanamukorera n'ico kintu ariko arakubaza, nta n'umunsi n'umwe yigera avuga ati merci, avuga ati murakoze, ndabashimiye. Uwo muntu atazi gushima, uwo muntu atazi iyo mibereho imugora yo gushima, yo kubaza ikintu mu rufasoni, yo kuramukanya, burya iyo uri kurabaza ikintu umuntu canke iyo ugomba ikintu agufasha, uravuga uti mwaramutse, ukavuga ati bonjour, mwoshobora kumfasha uku n'uku n'uku, mwaramutse, mwoshobora kundangira aha n'aha n'aha. Hama igihe agufasha ico kintu ariko uramusaba, ukibuka kuvuga uti murakoze, ugashima. Ivyo berekana ko umuntu afise indero. Mugo umuntu azogushikira ukaja wumva ngo wompe ibi n'ibi 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 n'ibi, nta no kukuramutsa, nta kintu na kimwe, uyo muntu keshi ntabe yarezwe neza. Ikindi ca kabiri kukereka ko umuntu indero yiwe atari kirenga, la tolérance. La deuxième caractéristique c'est la tolérance. Umuntu ugasanga yama agomba gusangira ibintu nabo basenga hamwe, abo bavuka hamwe, abo biganye, abo bakorana ubuzi bwa misi yose, abo muca muvyumva nyene, ugasanga uwo badasenga hamwe nta service yo mukorera, uwo batava ku mutumba umwe nta cyumviro ciwe yumviriza, uwo badakorana hamwe ntaco basangira. Umuntu rero yarezwe arumviriza umuntu wari we wese, ataravye hasengera, ataravye hakorera, ataravye ntaravukamwo, ataravye ubwoko bwiwe. Uwo muntu rero keshi ahagarara kuraba umuntu yava hakora, ubwoko bwiwe, igitsina ciwe, kugira ngo amuhe service, nta ndero aba afise. Umuntu afise indero arakira umuntu wese uko ari kose, icumbi cari cose akacumviriza, hanyuma bakaganira neza kandi akabitanga k'umuco. Mugabo umuntu araba intara, araba iki kugira ngo ashobore gufasha umuntu, uwo nta ndero aba afise. La troisième caractéristique d'une personne bien éduquée, l'autonomie. Ugasanga umuntu azi kwifatira ingingo, ugasanga umuntu yama akorera ku vy'abandi, iwe ntazi kuba independent, ntari autonome. Ugasanga uwo muntu
haje umuntu akamara ati ibi n'ibi n'ibikorera kuri ibi n'ibi n'ibi, nimba ari ukugira nabi, nimba ari ukuvuga nabi, nimba ari ukwihora, nimba ari gukora igikorwa kanaka, ariko ugasanga we nta ngingo yifatira, ugasanga nta ngingo yifatira, n'umuntu abantu bashobora kwinfluensa vyoroshe, ugasanga uba baje bakamara ati nimba ari ahantu ari ibintu yonona, bakaza bakamwosha agaca agenda akavyonona, mu nyuma agahava ahura n'ingorane. Rero umuntu afise indero arazi kuvuga ati bino bintu ndabikoze vyongerera akamaro, ibintu ndabikoze noba niciye izina, noba nerekanye yuko atandero mfise, noba mpemutse. Uyo muntu akavuga ati jewe aho ngeze ndashobora kwifatira ingingo, ntabaye influence ku muntu n'umwe, je nkikorera ikintu atanga uvuze abandi bantu zigimwe zishobora kunshira mu nyosha mbi canke mu bindi bintu. Mugasanga umuntu arazi kuvuga ati je ndoshobora kwifatira ingingo hama ikagenda neza, mugabo ntihaba abantu baza kumwosha ibintu usange mugire nawe mu nyuma. Rero umuntu afise indero kenshi aba ari autonome. La quatrième caractéristique d'une personne bien éduquée, l'esprit critique. Umuntu afise indero aragerageza gucagura, mbega ibi bintu bambwiye n'ibihuha canke si ibihuha. Ntapfa gufata amajambo ariyo yose agenda aradomeka ahantu aciye hose, kuko ashira guteranya abantu. Aricara ahantu akavuga ati kino kintu coba arico, kino kintu koko n'igihuha canke n'ukuri. Akavuga ati bino vyiyumviro, akicara ahantu agacaguramwo vyo n'ibitari vyo, ibitari vy'akabeba ko bishobora kugirira nabi abantu canke bikamwononera mu bantu mu kibano. Akamenya ibihuha n'ibitari bihuha, akamenya inkuru y'ukuri n'itari y'ukuri, agaheza akamenya ukuntu aziganira mu bantu kugira ngo bidateranya abantu, bidatuma societe abayemo igenda nabi. Rero ivyo ni ibintu bine bishobora kureba ko umuntu afise indero. Urashobora kuraba mu ufisemo mugendana canke ubwawe, ukaraba yuko utomeze gutyo. Nimba umeze uko, indero si ikirenga. Ndabashimiye gose kuba mwabanye nanje muri kino kiganiro. Nizera ko ivyo twaze bigiye kubafasha kandi nta nkeka bizobagirira akamaro. Muje mubisangiza abandi. Abataragira sabone kuri no chaîne, mugire sabone, mugire na like, mubisangize n'abandi. Burya si benshi uzosanga baganirira ku bintu bishobora kugirana neza abantu, bishobora gufasha abantu, ariko ni kuri no chaîne yanje Apple Business niho muzosanga ama video nkaya ashobora gufasha gukura mu vyiyumviro canke mu bijanye n'uburyo, muzohasanga vyinshi. Rero mubisangize abandi, mugire partage. Ndabashimiye kubana nanje kuri uyu munsi, tuzosubira mwakoze.